tubisabe ujyaho imbere ndabazi ekinde kubera twabahamagaye ku mpamvu bagahamagara amazina anakwereka twari dufise n'umwe mu bakandida yitwa Iziranenge yitwa kubona ariko ijwi rihari wahageze twakomera amashyi y'abantu twaje bamukeneye igikurikira y'abahamagara Alexi atubwiye mu isegonda nk'ibiri ivyitonderwa ukuntu amatora kugenda niwo wumva ushaka kubaza ikibazo ubaza ikibazo kijanye n'amatora cyangwa kijanye n'abo bantu ntubifate uko wishakiye bimwe tuvuganira hari inyuma bajaye ngo bizane ngaho nta nduru dushaka yemwe bakakubwira ati ikibazo n'umunota umwe menya ko ari umunota umwe bakakubwira ko ribi nibigende ariko urereje bamwe mu banza guca imigani muzunguruka hariya na hariya umwanya uzaguhera atakintu na kimwe wabagiye murakoze murakoze na sekreteri mama sinawe niye rega abatama baturetse tubone mu ofisi mbi ahamagaza fisa navuye ujya nawe ashobora kuzokura bari kuramira biza kumuha amashukuru sekreteri wacu batamanga menshi y'abahuriya ni community so kugira ngo tunyarutse twabonye abakandida hariya ubite bimwe atarashika siniko adashika tugomba tubahe umwanya bivanye na ubuzima tubayemo byagoye kugira ngo umuntu yari kuza mu rugo cyangwa ahamagaza inama muzokora ngire gutya rero byose tugomba tubigire muri make buri muntu tumuhe umwanya atwibwire atubwire ibyo agiye kutuzanira iminota cyane uranga amatwi this is a serious business uko imyaka ibiri umuka mu rugo imyaka ibiri ni byiza kumwumviriza ubwo reka kubere kwa anategurata wawe iminota 3 urengeje gato ndakugorora urengeje ukaduga ku minota 5 turi kumwe kumama amashyiye perezida mwiriwe murazi ko umwanya ni muto cyane ku mazina nitwa Mukatanage umurundi ndubatse si umugore n'abana babiri ubu nditeze undi mwana mu kwezi kuza ndashimiye community aho igeze ngomba kwitoza kurongora community y'abarundi kubera yuko mbona yuko ari ibintu aho bayitwaye abatwara community bagejeje naje ngomba gutangurira aho ndayitware aho igomba kuza cyane cyane naje bisunze ibintu bitarenga bitanu icya mbere ni vision akazoza ka community niko ngomba guhagarara ko cyane akazoza cyane cyane kugwaruka hanyuma akazoza ka community mu bintu by'ubutunzi ngiye kudodagura ikindi nacyo abanyeshure bari baraheza amashuri ku makaminuza yatandukanye n'ama high school abo nabo niko nibwira yuko ari ukuntu ushobora gukora muri community twakora nabo tuzoba turongoye community kugira ngo abana bose bahejeje high school babaye mu buryo bugenda mu makaminuza hanyuma tukaronga community y'icyabwenge ejo bundi ikindi nacyo ni ngiye gukora ibyo nshoboye kugira ngo akaranga k'abarundi ntikave gatakara gute ngiye gushyigikira ntivuye inyuma abantu bakina muziki wundi ururimi abantu bose bakora ibintu byerekeye uburundi neza kubashyigikira kugira ngo akaranga kacu nikagire gute nikatakara ikindi nacyo ndoshyiraho amategeko ku buryo yuko nta murundi n'umwe muri kominote yacu azira ku mugongo w'uwundi gute nimwanobora tuzoshyiraho ikarata y'umumema wa community
kumwaka ibyo atubwiye kandi ukurikirane utore imyiyumviro irutura akazuru. Hari igihe tuba tukinanye ngo mbere ko ndamutekana muhe urapfuye. Reka twakire umushingantahe Etienne Nabazi mutama wacu nawe tubwire dukurikirane kaze nyakubahwa. Tugimana nanje kumure shaka gusaba uruhori ukazina Ndabaze Jide ndubatse nuko bigora n'abantu benshi abantu 8 sibaki. Hanyuma muri make nahisemo gusaba ko no kwitoza kubera ko mfise ibibazo n'ibyumviro byinshi mbona rubembera ko nka community. Base ku ncamake mvuga bikeya kubera ko ibyinshi mu mutwe n'intego biri mu mutwe. Uko tubayeho mbona bitatunezereye kuzokuba muri ubuzima. Bifise integuro ko mu myaka 250 twamaze gupfa hazogumara bitwa ko ababaye abarundi kandi bakamara abarundi. Iyo nteguro mfita kubera ko irambabaza aho turi bisa n'abagiye kuba mu Burundi ntitwe n'abandi bantu twabandi bantu kumuri bakora amapantaro. Bise integuro kubera ko hari icyo ushobora kuvuga ugashobora guhinduka. Icya kabiri bise integuro ko ushobora kuba nk'ari na community. Akarorero uravye abashinwa uravye abakameruni n'abanigeria bateye imbere gute. Hari uburyo bwinshi bufise abana umuntu afise imiryango mike kumuri abavyeyi bakafise babiri abasigaye bafise 5 n'uga hejuru. Abo bantu 5 mu miryango 100 kumara abantu 500 rwaruka gusa tutari babiri. Nta n'integuro rero bifita kuko rwaruka hariho abantu benshi bafise ibintu two bishakiye hagati y'abavyeyi n'urwaruka n'ibirimo. Bise integuro ko dushobora kugira ikintu kibaho hakazoba hari ibintu mu minsi y'imbere kubera kurora raporo hari abandi bantu babazwa Uburundi cyangwa batubazwa ubwenge bisanga muri abo bana dushobora kwikuramo twiteguye neza ku uyu munsi. Bifise kandi kugarukira abantu ko twobaye kumbure bamwe bazi kugira kurima kurya ibyo cyose twebwe kari bico nakaranga kugira uzogume turi abandi uko twiko tarivako izo tuma tutakara twiyaje twavuye izo tuma iyo twiko twaje. Muri makere izo nteguro zanje nizera ko ushobora kuzifashwa namwe yewe. Ndabona ko abantu benshi bashimira abapasoni bashoboye ibintu yubitana ko turi kumwe tukanabivugana toshobora kugirana kure abana bacu bagiye kugwa rukubu abona abari bari mu 500 gufatika imiryango 100 gusa. Muri make rero abo nibyo nashaka kugarukirako kugira ngo tuzofashanye muri community yo mantora. Akarorero rwo kugarukirako na abanyeshuri dufita bariko batura amashuri. Abantu bariko bara kaminuza nta ntusiye ko bamaze kaminuza. Abantu bariko bara high school bereka ko bamaze high school nta n'ubemere bumva kubera ko abavyeyi n'ugwaruka ntituri hamwe urushe kuba ibyo bintu. Tuzovyubaka mu bifashije tubigendeho kandi zobishikira tugira imana. Yes. Atubizi imigambi n'abambaye amarori yirabura nazi ko bariko baramuna kandi ibintu bigenda neza. Reka tubandanye akariko kandi mufise tubumvirize aba n'abategetsi tubahe akariko kandi mufise ukagakoresha nabi n'uturundo barandenganije. Abarimu batora wewe kw'isoko utegura kwidandaza uba akabikanjuru ndiko ndakadandaza hari unagaruka ati kandi bikoga yofashe so urose umwanya ukoreshe neza Jacke tumuha amashyi nawe tumwumvirize. Imigambi twita imyinshi ariko tunayivuga yose. Icyambere na mbere tuzotangurira ko tubona ko Abarundi tugire kwanza adresse tugire aho tuba turafise ariko aho tutura ibibazo naho dufika. Icyo kintu cyambere na mbere niyo muntora na mbere yuko minsi mike turi kumwe na mwene yuko tugira iki tuzogishobora. Igikurikira naco tuzakorera
murongo nzokorana n'itimu y'abakina umupira w'amaguru iyo mbere bari ku bitigiri kugira ngo duprove Houston tuba popira muri Amerika no muri Amerika barutse umenye yuko ari muri Amerika dufise ntabwo mu rugamba ikindi kugira abakanywa ya muto ikiri naco dongerageza dukorane dushyireho icyitwa amashure yigisha ikirundi hamwe n'icyongereza ikirundi dongerageza dushyiraho urwaruka rw'iwacu bavuga ikirundi n'igikirundi abantu bacu badafite icyongereza nabo tubafasha bige ururimi rw'icyongereza ibyo byose bizoshoboka rero mubwira iki niyo mubona kandi tugize iki dukoranye hamwe cyangwa bose babishobora tuba turi kumwe tuzabikora ibindi nabyo ni byinshi mu mutwe nabyo bigoda bakanaga ariko kuba yari muto reka ndagire ngaha murakoze amashi aha turafise future president ariko rero nta future president ahaba hadasanzwe hari perezida yobaho gute ata perezida ahari yogenda gute mu cyubahiro cyiwe kinini cyane ku myaka avuga ko ari 3 izwi mugabo yo binarenga byambirukata nyakubahwa uyu muntu w'umutegetsi agira ko kaze cyane nyakubahwa Burundi ariko muri doye rero majambo make icyo muvuga okay nari kwatiriza Tanganyika mugabo Tanganyika nayo mukeneye ingagara ubusibasanga ngaha ku migambi ya mbere urabona abana bakandi bavuga imigambi rero ufite baranguye bo bavuga bazoko rero ufite bakoze batandukanye ikintu cya mbere kiri kandi muri community n'ukuntu ikintu cyo twaraniye kubaka kuba hamwe iki rero ngo ishamu musumani kandi utozana akajagari kubera navandi kabisa navandi niko abafaransa bavuga umuntu amaze gutorwa n'ubushobozi Imana yabumbuye ibyo sinzi ko murizi urumva rero umuzazi community kuba imaze kugera ngaha igisigaye ni discipline nicyo ngiye guhagarika icyago cyane kuhana yani dutegerezwa gukorana n'abantu bari serious kubera kugira ngo community ishike ari abantu bitanze kugira ngo ishike ngaha rero uje uba ngaha udusurize kandi muri bibiri n'indwi ntabwo tuzoyemera tugomba utangure kuri 19 nakunya uwatanguye kuvuga ahere ngaha agenda aba barundi ubona ngaha bafise ubumenyi butandukanye bose ibyo maze kubibona benshi turazi nanjye ndabazi iyo migambi niyo tugomba gushyira mu ngiro kuvuga ntabwo biroroshye cyane kubera abarundi naho ngo yubaka amayuniversite naho ngo yubaka ibiki tutahere iyo twahuye mu gufashanya nicyo kintu cya mbere cyadushyize hamwe gufashanya adafise ibibazo kugaruka umurundi afise ingorane Amerika nayo ikora amanyukiriya ikora n'ibigwanisho uzongagana mugabo ufite usanzwe ziracyariho urumva nawe uteye imbere gute bijya bintu bitonya bijya mu banyagihugu bitegerezwa kuba jewe nimako aturi imigwi y'abavolontere uno munsi turarondera umuntu atwara umuryango kanaka kwa muganga tukamubura tugaterefona ijoro ryose amatora aheruka wavuze ko nanga ibibazo biri muri aka karere ubishyize perezida ibibazo biri muri aka karere ubishyize perezida abantu bose baranyitse kushikaho perezida aterefona n'abandi 5,000 ku munsi hanyuma ngo perezida niyitaba amazina uyo muntu umwe yoyakira amazina y'abandi 5,000 kwa muri bisoze nyine kubera abandi twagiye turakora wari umuntu wa gusa nagahawa tugomba
gushimangira kandi ayo marime nayo yubaka sako nahora mugabo ibi nibyo bintu bya mbere bizagushimangira nagira umurundi kindi kandi yera n'abandi nabo uyu ndibezo zo yubaka mu badage n'itaka kuyigamo nagira umwapika kindi kandi kwa we baza niko ngiye gukora community ugufashanya nicyo kintu cya mbere ngiye gutsindagira cyane ubumwe atari umuma wo kuvuga gusa urakoze cyane tunamashi jewe numva ko agira igihamana cyo kuvugana n'abantu ntababona nkakora utuntu bakatubona Houston, Texas uko ijwi n'abantu batahaba siko twe tuyifata turigaya cyane tunisuzugura Houston is very strong imigambi turayumvise ntidutore agasura ntidutore ukumenyana ntidutore ugusenga hamwe ntidutore upavuye hamwe ibyiyumviro so ibi byose nitwe bikora hatari habitanze cyangwa babyegeranije nyakubahwa Remarque nubwo yacerewe ari mu bantu bagize ibishoboka kugira ngo uno munsi twisange turi hano ubwo nawe tumuha amashyi twumve ko ari ijambo ryo bafise Najamu mabare gato injango ari ku kazi ndani yamuye ku kazi abacho tumana cyera ikuru cyambira cyarushimira abantu bose bitavye dugushimira n'abarundi bose b'Houston kubera batamufashije ntacyo yakora hanyuma bamufasha bose twahora dukorana ndashaka ndabashimire ibyo twakoze cyose tukaba twariyumviye gushyiraho n'umunsi dushobora gutora umuperezida mushasha cyangwa uwahora akahaguma mugabo byose biva kuri mwebwe aha baje kwiyamamaza babuze ibyo bazakora ariko ibyo ni ibintu baba bateguye ubuzima ntibuteguze ibibazo bishika umuntu atabyiteguye tukaba twariteguye ibibazo batateguye twagomba kubabaza twumva ukuntu babyifatamo ubwo reka Samuel abaze ibibazo bya mbere Imana ishimwe hanyuma nuko Remarque bivuze hari ibibazo byageragejwe kwegeranya kugira ngo tugerageze tumaze ababimiriye gutorwa kugira ngo twumve ikibazo bikorera akazi ikibazo cya mbere mu majambo apfunyafunye Burundi yari kumwe na Fisto imariki abarundi bo muri Houston iyo niha mbega bahari icyo imariye Burundi cyangwa iki gihugu turimo cya Amerika musigure ikibazo cya kabiri cyo hanze muramutse mutowe uno munsi imigambi yanyu yoteza imbere Burundi yanyu ni yihe mbere yacu igikorwa cyihutirwa mubona ko muherako ni icyaha murakoze cyane majana make kugerageza gushyira ibyo bibazo hanyuma tubandanye ko reka duhere kuri Anaclet Kata Burundi arihoreye habajije ibibazo ngaho ntibyoroshye ikibazo cya mbere ngo Burundi ari community imariye iki abarundi icyo Burundi ari community imariye abarundi nibaza ko ari imigambi nyine tuvuye kuvuga ikindi nacyo ni uko Burundi ari community imariye abarundi akamaro kanini mu buryo
iseruka mu bibazo bimwe bimwe mu gihe hari abantu bagize ibibazo muri community. Ako ni akazi ka Burundian community. None ngo Burundian community imari iki Uburundi? Yego, twese twavuye mu Burundi. Nuba mukiye Tanzania, jera mukiye muri Kongo mugabo, so Burundi, mama n'Uburundi, papa n'Uburundi, nuba nitwa Umurundi. Hari icyo mari Uburundi aho ndi ubu. Rero icyo tumari Burundi ni cyane. Ni byinshi cyane sinobidondagura. Ukuba kwacu ngaha kutumana imiryango yacu iri mu Burundi ubukene bwagize gute baragabanutse. Icyo ni cyane. Icya kabiri, leta y'u Burundi uyu munsi iziko ifise abarundi ngaho muri Houston. Nicyo gituma community y'abarundi yategerezwa gukora ibishoboka kuhuza abarundi bari muri Houston n'abarundi bari he mu Burundi. Cyane leta iri mu Burundi tukamenya ibiriko biraba nabo bakamenya uko turiko turabandanya. Icyo nicyo mbona yuko community yacu yomarira inuze iki kubera tukakata imigenderanire hagati ya community yacu n'Uburundi nitwa tukitwa kandi abarundi sobatwa twita abandi bantu. Icyo cy'iterambere ndiyumvira yuko gushyiraho imigwi ijejwe cyangwa yo kwiga iterambere rya community ni kimwe mu bintu bikenewe gushyirwaho kubera ntabwo twabikoze mugabo umyumvira ko gikenewe tukagira umugwi ujejwe iterambere muri community yacu. Uyu mugwi ukiga ukakoranya abantu bose bakora za business, abantu bose bafite ibintu bakora muri community. Amafaranga yacu niyo asohoke hanze ya community. Tubisaba abateka uri ukurya turajya tukagura iwabo. Tubisaba abarundi bafise ibindi tugakoresha ibintu byacu amayaya akatuzungurukamo. Murakoze cyane. Dukurikirane mugerageze guca ku masonga bavuze mu mfunyafuye muri make. Batwaje bati Burundian community mariki abantu bari muri Houston imariki Amerika niyihe migambi dufita. Ubwa mbere kuba Burundian community turi abarundi tungana bapaniki barutuna bamaraniki siko no cyita kiruri neza. Nukuvuga icyo basana kirutwa icyo abandi bantu bafashanya. Murashaka kuvukana mugabo mufashanya mugabo kwa muri hamwe bigafashanya. Burundian community kuba turi hamwe kubuye bishobora kubaka ikindi kintu kinini cyane gishobora gufasha Amerika. Bavuga ati mbe Amerika ni iki mwimari aho hose mubona bagenda bari mu makommunity akuze akomakomeye nakutagaruka karenka abashinwa abanijera n'abandi bamaze kugira n'ibihanda bubaka kubera bamaze kuba community. Nukubera batangiye community ngo ingizi kubera abari community bakora ibintu bigoro bikura bishobora kugira akazoza k'imyaka iri imbere. Abashinwa bamaze imyaka 50 bamaze kugira imihanda tudafite integuro nziza mu myaka 50 ntacyo tuba turashikana. Mugabo twotangura ubunyere urugamba rwacu ruzomara kaminuza n'ubisaba gutangurira mbere yose gufasha kandi n'abahunga cyane abahungu bona bigira abasore basubire bishinga ubwo twamenyereje uko tubayeho bakakura n'uzo bwa Amerika biga nabo bazorushikana kuri mu misi imbere badafite igorofa n'amabanki ntaho mugabo bise integuro nziza. Icyo cyo zomarira Amerika muri kazoza kandi nabyo nifuza kugera ko jewe mfise plan zo nishana ariko izoshimikira ko cyane ngemera kose turi kumwe abiboreza bazogabanuka batoya kaminuza ntibagiye muri kaminuza. Abana bato baje mu high school bakayarangiza kuba bigeze tumaze kuba dufise icyo tugenderako abo bana bazoshobora kwangara cyane. Aho tutabandanije turi community tugerageza kugira amanama ashoboka abantu bazobanywa rumogi abana abo kwidanaza mu mabarabara umugabo community ukoze nka community ivyo bintu bizobaho. Ku Burundi naho hazoba akarusho kanini abana mu myaka iri imbere bagenda nk'abashingana batashe mu gihugu kubera ko bateguye intango nziza. Ibyo rero mbona ko tuzoshika ko twibanije. Amasi mugerageze kunyarutsa bababwiye mu bwe mu mfunyafuye.
kuko abantu batubona ati ngo umuzigo uterura benshi ubiro birapombuka ariko urugo nabwo washobora. Icyo ni ikintu gikuru cyane rwose kuko turi Burundi turi mu muryango dufashanya muri igihugu cya Amerika. Hakiri mu bagira ati ngo none Burundi ariko bifite akamaro gaki hariya mu Burundi. Akamaro bifise karori cyane rwose kuko bize yuko iyo untora nkuko mugezane byamaze nabikoze ujya munsi mukuru w'umuco kama waba buri mwaka ujya ugerageza kudusubiza hamwe tukaja hamwe tukivuga ibintu by'Uburundi tukayibyino intambo iki indimi z'iwacu ibisongozo samandari ibintu byinshi urumva dufite akamaro kenshi mu bushakashatsi bw'Afurika muri Amerika kuko iyo babonye tuvuga indimi nk'izi z'iwacu naho nyine ibyo imariye muri Amerika ni byinshi kuko uravye bagezanje nka wewe cyane nde cyane jewe naho twara kureba nka perezida suko bamwe ngo bisanzwe nta mutwe umwe wigiri nta mutwe usanzwe cyo kumura bavuga ati ngo ntereye iki ukugure ntabwo aho noca akabaza na Alexis cyane wewe cyane ukamfasha nuko dufasha no muri project yango yene kwapika ibyangombwa cyangwa gushakira akazi na Amerika nayo bitoreye ngo nayo turayikorera ya muri Mexico randira akamaro Burundi yani iyo tuja hamwe turi hamwe kurema ndazabere yuko bamuhagera gukora ibikorwa ababaho na mifuko bazoja hamwe bose ndazi yuko bazokora murakoze. Burundi hari community way. Burundi hari community way. Jewe kuri bijya bibazo babagije cyambere ni ntabwo community tuza kuikomeza Burundi takomeye ndani. Tuikomeza kwanza. Aha niho yavukiye itegezo gukomera ndani. Ujya iyi migambi yose niko turavuga ni ibintu byanditse ku rupapuro ega agoye kuriko niyo agoye. Community ni community y'Uburundi y'Abarundi bavukiye mu Burundi n'abatavukiye mu Burundi ngakuja nahereye kuvuga kubera ubu yewe ikintu gusa ikintu bishimira Abarundi ni nubona nk'uko tuturiga turi benshi kuko benshi turazinanye ibi yo kuvuga ngo tumarire Uburundi turabufitiye akamaro rwose ahubwo ingorane gusa nuko harimo abantu muri twebwe batanga ibintu byo kuvuga yuko kugomba gukoresha community mu kutangaza ibindi bintu by'iwabo kandi ibyo nabibutse kuva ku nama Uburundi tugiye kugira akamaro turi hamwe ubwo bundi bwose ubwo turabutuza iyi community yakwiye kure iyi bintu bamwerejeho mu biyemerera mu migambi birimo turabarundi Uburundi ni burya nyine tuzi wewe rero muri burya Burundi uri wande ibyo rero sije kuri turabarundi kandi nako kamato kamarira burya Burundi buhari icyo ngazi ko ndiko ndakuri Kirundi muri ko mwanahura naho kigoye community nayo leta tuje hamwe ikomere hano bavuga ngo wakuzuye ni bagira gute ikomeye ngaha nuko nyine biko yariko aravuga hariyo azindi community ngaha amazina tumaze kujya mu manama twumva ngo masisi n'ibindi turagendayo ni community z'abantu batatu bababi iyi turayi kandi ndababwira ukuri tugiye kwikomeza ubu basha sinovuga menshi reka dutorane. Yes, nizere ko twakurikiranye, nizere ko twumvise aka karorero. Ikibazo kimwe kibajijwe mugabo hari ibibazo byinshi abantu bari bafise cyane byagateguwe hariya biri very important. Subira muri bariya gusa aha nabyo bafite turafise umwanya ati baze
twamara nk'amasaha 8 urumva umwanya ntawe uhari ariko muri make twabonye twumvise twatahuye ubu abantu bajejwe amatora hiyo ayo na Mutamari make mutubwire igikurikira hanyuma mwitegure namwe gutora cyangwa twebwe gutora. Murakoze. Ngo amatora agiye gutangura bagiye kuba urupapuro rw'umutora mugati bandanya tubaza ibibazo nk'ubu hari ikibazo cy'urwaruka aricyo giteye agashinga i Houston. Urwaruka niko kazoza abadamu twebwe turasatira nuko igihe mugabo urwaruka tusigire ubuzima tusigarane ijambo tusigare gukora ibyo tudashoboye gukora. Nicyo kibazo umuntu agikenewe rwose ariko amatora tubatangure kubera tubazi ko hari abashyize kare bakeneye gutora ngo bagende mugabo ibibazo tubandanye mutore bamwe muri ko murumviriza ibyo bishyura. Murakoze. Tugiye kuraba usanga ari beza igihe urati kiba kiravyibushe kandi agitore. No, we have a long way to go. Dukeneye kuraba imbere yacu tukabigako ibibi tukabishyira ku mubare byiza tukajyana nabyo. Ubwo rero nk'uko babivuze gutora imyaka 18 uri munsi y'imyaka 18 nuko izina riza ko ari hariya iryo jwi ryawe ntirihari.
twageze kure kandi igikorwa turagikoze. Ubwo rero nk'abantu mukiri ngaha abatashe bobo ntitwobahamagara ngo bikunde. Hari ijandazi rimwe n'amazi ugatora amandazi abiri yemwe mukama jewe sinzi ko n'ijandazi rimwe kubera ijwi nta majwi abiri yabayeho. Ijandazi rimwe rijana n'ijwi rimwe. Ubwo tujya hajya ugatora amazi ndazi ko mwagiye murabibona hariya muri protocol. Abana nabo kubera nabo nye baje kudufasha nabo turabafasha tubahijandazi rimwe nta kundi kuko nubwo batatoye urumva bimeze neza. Ubwo rero twisange ko turi mu rugo, twisange ko ibintu bimeze neza. Ukumva ushaka jandazi rimwe. Hariyo umusirikare hariya muramubona uriya n'umusirikare wa Amerika ujya ameze neza. Tumuha amashikoro umusirikare w'umurundi ameze neza. Eliaza niwo bimenya ko ari we agenda guca. Ubwo rero hariya bimeze neza. Ubwo rero tubandanye na bya bibazo munafise ikibazo tubandanye n'ibibazo ruteramane. Hanyuma abahinga rero abahinga bo guharura amatora yemwe mutunyarukirize. Nagomba rero ngo sabe umuntu aza gutorwa azokora uko ashoboye kose habeho ishuri ry'abana biga ikirundi bakimenye neza. Ikindi umwana aza kubyina imbyiniyi ngo ni icaha, wabyina umuziki uyu ngo ni icaha. Kominote y'Uburundi ni inyungu ku Burundi bwose. Nimba rero bishitse umwana w'umurundi adashobora kumenya ikirundi kiba ari igihombo gikomeye. None nga ndababaza ko dushitse tumaze imyaka myinshi hano muri Amerika ntitwambara neza abarundi. Ninde mu Nigeria urabona kwiganya yambaye nk'uko umurundi yambara? Ntibishoboka. Ariko twebwe ukubitaho ibintu ngahi mushatse ugera ukagenda bagawe kuki abo bana mu by'ukuri abo bana bazomenya imico yacu gute? Nyakubahwa kaze cyane mu cyubahiro cyawe. Murakoze cyane mu kunyizera kugira ngo nanje ngire uruhara mwira no terambere turimo turaharanira. Twanezerewe turimo turaharura no majwi kuko twasanze uko bose biyamamaje bose mwabakunze, ahubwo twahatswe kugira ikibazo twibaza ko bahava banganya amajwi. Uwa mbere rero kandi atarari na hano kandi mwamutoye yabaye umushinga ntaye Nehemiya yaronse ijwi rimwe. Uwa kabiri yabaye umushinga ntahe Iranzi Jacques yizewe n'abantu 6. Ugira gatatu yabaye umushinga ntahe Anakle Nzenza yizewe n'abantu 12. Ugira kane mu bizewe yabaye Ejide Ndabazi yizewe n'abantu 27. Haca rero hakurikiraho igikomangoma bya 2 kuri 88. Nyakubahwa iteka n'ijyana. Burundian community oye umviriza. Ndabashimiye cyane kunyizera, icyo ni cyambere sinoreka kukivuga. Ikintu cya kabiri ndashimiye aba bantu bose mubona ngaha. Aba bose hatsinda umwe niko bimera, umva nitwari kutsinda twese, hari kutsinda umwe. Naho ndabacinze reka ndabaha ijambo aho. Erega yavuze ngo haburana babiri hagatsinda umwe, nivyo nta shavu nta kidutwaye, ahubwo nko yabivuze tuzamufasha, tuzakorana ya mashuri yabiga ikirundi niki tumwere ho inzara zongera. Murakoze.
jewe ndakengurutse cyane kubera ko iyi changamoto imuha ububasha bwo guhinduka no gukora. Abonye tugize ibi namwe murabyishimira turabyishimira, ni kuvuga ko ubwa mbere nabonye namwe mukunda ibintu, hanyuma we acavuga ati bwa bundi rero ibintu bikeneye gukorwa. Yabonye ko mwaje muri benshi, yabonye nako twitoze turi benshi, acavuga ko akazi kariho. Akazi karahari rero turi kumwe. Hayiganwa benshi akatsinda umwe. Ubu rero icyo ndiko ndasaba mu Barundi nuko ujye yatowe ndazi ko atashobora gukora ibintu wenyene tutamushikikiye.